Ya gutwagwa n'umugabo mane biragoye. Batwaye umugabo. Umukozi yarantwaye umugabo ndarakara. Iyo ugiye muri douche nikihe gihimbutse bako cyane? Igiki? Remi, nikihe kintu bumva uburyohe bwacu iyo bamanje kucambura? Numva uburyohe bwacu iyo bamanje kucambura. Bonjour les bonsoir mesdames et messieurs de Buja Favor people who looking for the answer no question. I'm not number one but only one. I'm not promoter metro de ceremony. I'm not promoter metlata ceremony tuzo kwigana inoti azofungwa komi de VIP wamaze gira sasube kuri Kadogo comedian behere de camera ni engineer Tijos cameraman nkuko musanze mubizi no musi rero mfise background nziza imbere zanje abantu basa neza uko biri kose ndiko ndabona umuzipo mu boga n'ubwanwa bwiza nk'ubwi wanje abantu mutarambona mfise ubwanwa nkabujya nyene nubwo bwiza mu bogare nyene akikuje n'abandi babiri sinzi kara abakobwa cyanye abadamu gusa turaza kubimenya nkuko tubizi ubwa mbere tumanza kuramutsa umugabo reka twende gusuhuze bro vi poa kabisa umeze neza cyane meze neza ariko vraiment undeba ukaraba ingene mpagatiwe n'aba bantu nubona kweri komeze neza kweri ndabona ibintu ni fresh cyane ebana ibyo ndiko bibaza okay turakwakiye kuri Kadogo comedian ugiye kunidondera usuhuza n'abantu bari kwadukurikirana ninde turi kumwe cyo basuhuza n'abantu bazadukurikirana bon amazina yanjye ni Remi Nice umukinyi wa filme bakunzi banje ndazi munanzi nakoze byinshi byiza hama nkaba nanagira ko ndabaramutsa aho muherereye hose ndababwira ko ndabakunda cyane hama mwibike kugira subscribe kuri Kadogo comedian hama turaje nkuko namanza ndabazira ukuntu uno munsi ndabaziye ukundi ego yes murakoze cyane reka cha duhera kandi ibubamfu bwa Remi duhera ibubamfu bwa Emi sister wite Sawa. Meze neza? Ego meze neza. Wambaye neza? Merci. Kandi uri fitisha? Aya. Ndi sukar ndi fire sinzi nene ndayivuga. Ani ngeno nezero njya no kuri kubona Remi ko yi. Tani. Ego. Dusubiza abaza dukurikira cyo bidondo. Ndabaramukije abakuzi bakazigo comedian. Nongera ndabwira mwe mubandanya ma subscribe ma sabone ama j'aime ma partage no ma commentaire turabakunda. Ndi kumwe nande? Arida baramuyaga. Arida baramuyaga. Twakire cyane kuri Kadogo comedy naho warusanze uhakina ariko nawe bwaje muri emission nkiyi. Yes. Ndaza kwituma mama ndaza kwitumuke reka bakavuga ati mupfaso bite. Sawa. Umeze neza? Ego. Abantu nabesha bava bambona. Avambona umeze neza? Ego. Turi kumwe nande? Runeza Florence. Florence. Batazi Fofo. Batazira fofo. Dusubiza abaza dukurikira kuri Kadogo comedy. Ndabaramukije. Yes muri kano kanya ndabasanze hano kandi ko ndabasanze hano hari ikintu coba cabahuje uko biri kose ni mwaje ngaha atakintu cabahuje nkuko nahereye hagati mbaza reka mbaze Remi nikihe kintu catumye ndabasanga ngaho uko muri batatu uko biri kose naho ba harimo ububa ngaha ariko ntabwo mubana kubera iki nabasanze ngaha ubundi abantu nka babiri batatu bakoraniye canke bane kuvuga nubwo uzostanga keshi bari ahantu batiramiye cyari kwiriga canke ahandi hantu hazoba hari ikintu naka bariko baraganira rero natwe nimba dusanze aha hantu akakanya bisigura ngo ebana umuti uri kurakoreka kurakoreka tugiye kubatera urushinge ego nimba atari banga hagiye kuza ubwo rushingiye mugiye kudutera cyo umuti uri kurakorekana umutinya baki ni kuvuga nkuko nama nabikoze bakunzi banje ndazi murabizi sinihirwa ndababwira imiti ndiko ndabakorera tiko dukora filme nziza cyane vraiment filme idoshobora kwigisha abantu benshi ahubwo ntumirira n'abafana bacu kuba barakora subscribe kuri Kadogo ni kuvuga hagiye guca filme y'inyigisho filme izokwereka abagore uburyo bafata abagabo babo n'uburyo byogenda kugira ngo ntibatakaze akanovera k'urukundo tugobereka byinshi bazoyigiramwo ibintu byinshi bitandukanye rero vuba ngo haraje bimere neza kuri abantu badukunda cyane
turaje tubahe kabisa iby'Imana yaduhaye nk'ingabire. Reka tuje kuri Arida muri iyo filme ko mbona wegereza cyane Remi umwegereza ariko murabonera bino murabonera kano kantu kamera mwana n'ubona neza. Okay, nubwo tutari bwa turabishira habona Remi yavuze yuko biriko biraza ni filme yitwa umukozi wo munzu. Rero ngira muratona ngaha hariho umukozi na mabuja na boss. Umukozi ni jano uhe boss ni. Okay, umukozi ni jewe. Uyu ni mabuza wanje, uyu ni boss wanje. Rero nkuko yabivuze vyinshi Remi babe baragira sabone kugira baze bayikurikiranira hagufi ndize bacike. Ni filme yigisha cyane cyane kuba mama batazi agaciro k'abagabo babo. Rero no basaba baze bayikurikiranira hafi izobigisha vyinshi izokwigisha ingo nyinshi ukungene zishobora kubaha umupapa wabo. Fofo muri iyo filime womera nk'utujabura k'akantu gatoya uno mukozi yarakugoye byari bimeze gute uri kuramukoresha sha umukozi Ndiko ndamubwiza vuga kubera ko uyu mufofo arafise ikibazo cyo kwibagira. Uyu mufofo arafise ikibazo cyo gukunda kwibagira. Niyo mpamvu nariko ndamwibutsa. ariko urambonera ingene karancana ndabivuga reka muri iyo filime twitegeye ko azobakuvuruga zabimeze gute nta birebire novuga bose babivuze bazobibona. Ikibazo rero mbona neka goma yegereza umukozi kurusha Reka basiyegereze bose. Reka niyegereze egera ngaha ni munyegere. Fata mwese ngaha. Dufate ngaha. Sawa. ariko murambonera kano gatwi urambonera rebe twagiye hama rero iyo filime tugiye kuraba yitwa gute kugira ngo tuyirindire yitwa gute Ni umukozi wo munzu. Umukozi wo munzu yanditswe nande Yanditswe na Dudu. Hama barayinzanira ndayicishamo amaso hama twagira ibyo dukosoye hama ariko umudirector ni jewe. Ikibazo rero jewe mfise muri kano kanya ndiko ndabona abantu batatu ndiko ndabona Fofo ndiko mbona Arida ndiko mbona na Remi ariko ndumvisemo izina Dudu nawe ni Dudu nawe ni muzomubona muri filme guko ngo abakunzi ntibaherera mu mubindi. Yego muri iyo filime ndiko murakina umukozi wo munzu ndiko ndibanda cyane kuri Remi kuko niwe mbona amashugwe ya muhagati hirya no hino. Muri iyo filime ndiko murakina umukozi wo munzu tubwire pariti woba warakinye ukumva kabishuri muri mudu neza ukumva ati je quality niyo yanje nubu nona yisubira uti twegarida wifise jewe parti zose imba nkinye ni kuvuga zose imba ndazinyezerewe cyane kubera ko amasene yose jewe mu gihe filme namaze kuyumva ndagerageza nkatanga ca kintu babandi bashaka nkasohora ukuri kuri mico kintu ni kuvuga amasene yose ndayakina nkuko aba yitwa tise niza kikinwa uku. Ego Imana yarampaye ingabire kabisa. Ndakeka neza ko tace bazogaya. Reka nongeye nibarize Fofo nyamba utaca wongera kugaruka kumubwira mu gutwi Fofo muri iyo filime turiko turakina umukozi wo munzu. Niyo filime umukozi wo munzu nihe sene wakinye bakubwiye role wakinye kumvira kugoye gukina ya gutwagwa n'umugabo mane biragoye umukozi yarantwaye umugabo ndarakara reka niyo nduze niyo sene wakinye kumvira kugoye oye reka tubirekere ngaho muzobibona umukozi wo munzu twirindire ryari Arida Arida niwe niko ndabaza kwari kushaka kwishira ibintu byose aguma ashaka kwishura reka ndamurekere ishura mega mu bimake nta nkunkokazi ibika nta nkunkokazi ibika isaki hari mu bisanze uratwatse ijambo oya
sindabatse ijambo. Okay. twumve ko kubatse ya twatse ijambo reka nanje ndabivuge nanje cyenda biheba kubivuga mbere ishuri kibazo bari bambajije. Okay, filme iduja ko ku munsi wa gatanu. Episode ya mbere hama ntumirana n'abakunzi bacu ko batocikwa n'umunsi n'umwe uko ari filme izoba yigisha uko ari filme izoba ari ama episode kugira baze bahera ku gice ca mbere barabe niyo biherera. Ego abantu madukina filme ugasanga dukine filme akazuza episode ya mbere iya kabiri mbere agashika no kuyicuma mukazorinda kwiyo episode kwiyo filme ihera tukabura mwotwizeza gute ko ivyo bintu bitazoza kuba muri iyi filme abantu bazoyikurikira. Bo muri make twege tubijeje neza yuko twatanguye Remi yakinye amafilme menshi cyane menshi nagenda yamara kuvuga nibatwereka ugo rukundo tuzoibona mu makomanteri tubwira mu makomanteri hama tuyibana nga tuzobandanya twari turakora season ya mbere. Ego yes nk'ikibazo ca nyuma rero kugira ngo turangiza n'ikiganiro Remi yakinye amafilme menshi kandi agiye atandukanye n'ikihe kintu do special kizuba kiri muri iyi filme umuntu azoza kuyikina azovuga ati jewe ino filme ngiye kwiraba Remi ndamuzi ningene yamakina ndabizi ariko nshaka ikintu do special kizuba kirusha izindi filme. Bo jewe ukuntu nkora nuko kirazira kikaziririzwa ko nkora filme ikaziryoshe nkiyahavuye ahubwo ndondera ubundi buryohe bwayo kugira ngo ize iri ku handi hantu urumva ize iri handi hantu izira handi hantu hatari hari n'izindi kuvuga mba ndondera ubuhinga butandukanye kugira ngo igihe cyose nkorane ubushasha imbere y'abakunzi banje bisigura ngo iyo ije iri handi hantu. Nibagira no gutumira kuri YouTube channel yanje Remi Nice Official naho nibagende bagire subscribe aho ngiye kubazanira filme ya true story nzoba yitwa inkuru y'ukuri ni ibintu byambaye ko kuva mu bwana ingene byagiye biragenda ni ibintu izobibabaje cyane aho nzobaha ukuri kose. Ego yes reka tumare n'ikiganiro ariko imbere ko tumare ikiganiro mukunze kunkurikirana ama emission ngenda nkora hari agace kanyuma ndamanshirako kamara nk'umunota umwe canke iminota 2 twagiye ikiganiro akantu namanshirako Remi Arida na Fofo ndibaza ko ari rya dukoranye emission hari akantu bita TikTok ndakubaza ikibazo hitawishora ntavyo kuri guri imbere nabavuga ati 3 fois 3 égale 9 singoma ndababaze mate gusa na karoro ntanze namye mpera ngaha mu kubaza ariko reka mpera ya kwa Fofo ikibazo ca mbere kivuga kiki iyo ugiye muri douche nikihe gihimbo bako cyane igiki iyo ugiye muri douche nikihe gihimba utebako cyane mu mutwe twagiye tugaruke kuri Remi Remi nikihe kintu bumva uburyohe bwacu iyo bamanje kucambura numva uburyohe bwacu iyo bamanje kucambura nagihari. Twagiye kuri Arida Arida kibazo canje kirakira kiti ukuguru kwawe kwiburyo koba vendredi ukwibubamfu kwaca kuba dimanche wewe komera ko nza gutemberera samedi ariko sawa mbajije je uramboneye naho mbajije banza umaze nk'ibindi abandi babajije uramboneye umbajije cyumvira ndakwimvira mu mutwe none ni kirozo wishura yego canyeho yaba naho bari ndakwishura ikintu wona wone yego canyeho sinokwemera. Reka tubashimire cyane ko muye kuzimbere ya kamera za Kadogo Comedian nta nshuti nkamwe mugira amanota n'amanota hasta la vista ikibazo nabaye Jeremy niwe yaraniwe n'ikibazo naye namubajije nti nikihe kintu bambura ubusa mbere yuko bumva uburyohe bwacu ico kintu ni umuhwi. Murakoze cyane mubande mugire sosobe kuri Kadogo Comedian mugira amanota n'amanoti hasta la vista.